kiro hamwe biciye mu makuru atohojwe neza yerekeye ibisata byose by'ubuzima bw'igihugu. Ikiganiro Humura Burundi gica ku rubuga rwa RPA kuri www.rpa.bi. Humura Burundi. Kuri mikro muri kumwe na Emmanuel NIYUNGEKO. Turi ku munsi wa gatandatu w'igenekerezo rya 29 Myandagaro umwaka wa 2020 nkabanda baramukije mwebwe mwese bakunzi ba RPA mwahisemwe gukurikira ano makuru y'ikiganiro Humura Burundi ayo nayo akabagizwe n'ingingo nkuru zikurikira. Umutekano urabandanya guhungabana mu bice bitandukanye by'igihugu. Turaza kubabwira ibijanye n'abantu babiri baraye bagandaguwe muri komine Mukike intara ya Bujumbura. Mu rukurikirane rw'ingorane zihanze igisata c'indero mu Burundi uyu munsi twabateguriye ibijanye n'ubukene bw'ibitabo muri kino gihe hasigaye iminsi mike gusa ngo umwaka w'ishure utangure. Mu higabane kw'isoko naho tuzakugaruka kwitahuka ry'umugwi wa mbere w'impunzi z'abarundi bari bahungiye mu ikambi ya Mahama iri mu buseruko bw'igihugu c'u Rwanda. Makuru hagarara umuhinga bw'ivyuma na Fabrice ndi mu rukundo utuma amasanamu abashikira nawe ni MSTV NIYUNGEKO mukanya idonida. Mu bijanye n'umutekano nanimejeje kwibabwira mu ngingo nkuru abantu babiri baritavye Imana abandi bane barakomereka bikomeye mu gitero cabaye mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu muri komine Mukike intara ya Bujumbura. Gushika ubu abakoze ico gitero ntibaramenyekana. Idonidona Eroge Divin Remesha. Abazwi ku mazina ya Toma hamwe na Jonas nibo banyagihugu RPA imaze kumenya ko bashize ubuzima muri ico gitero. Abakomeretse nabo ko ari bane abamaze kumenyekana n'uwitwa Bakina hamwe na Musokuru. Nkuko amakuru ava ku mutumba Ndayi zone Bikanka muri komine Mukike ahabereye ico gitero abimenyesha ngo cyakozwe n'abantu batamenyekanye nk'igihe cy'isaha 3 z'ijoro. Ayo makuru amenyesha ko muri ico gitero abo bantu bari bitwaje ibigwanisho bakomerekeje abantu 6 babakereye, babiri muri bo barahava bitaba Imana. Kuri uno wa gatandatu abanyagihugu bo muri ako gace bazindutse bafise ubwoba bwinshi kubera muri ako karere hamaze iminsi havuga umutekano muke. Babivuga bafatiye ku ntambara zimaze iminsi hagati y'abagwanyi b'umuharire tabara n'inzego z'umutekano mu kiringo kingana hafi n'indwi. Kubijanye n'abakoze ico gitero umuharire tabara wagihakanye ubicishije ku rubuga rwawo rwa Twitter ko atari wo wakoze ico gitero. Rede tabara yavuze ko atakirindi rufise muri komine ya Mukike. RPA yagerageje kurondera Petero Nkwirikiye umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano hamwe na Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi ariko nta numwe yitavye telefone yiwe. Arakoze Eroge Divin Remesha. Tukiri mu bijanye n'umutekano nyene abanyagihugu baherereye ku nkengera z'ishamba rya Monge igice c'intara ya Rumonge baramaze igihe batarara mu mazu yabo batinya ko intambara zohava zaduka hagati y'abagwanyi b'umuharire tabara ucumbitse muri iryo shamba hamwe n'abasirikare b'igihugu. Inkuru twateguriwe na Waritere Kwizera. Iriko yegereza kubindwi batarara mu mihana yabo. Abo n'abanyagihugu bo mu mitumba inyuranye yegereye ishamba rya Monge mu ntara ya Rumonge. Imitumba RPA imaze kumenya ko bugoroba abanyagihugu bagahunga ni Mihororo, Bambo, Bihinge, Nzige na Nyaruyaga. Iyo misozi yose niyo muri zone Ruteme komine Bugarama. Abanyagihugu rero bavuga ko mu ishamba rya Monge havugwa abarwanyi b'umuharire tabara. Abasirikare b'igihugu nabo kubwabo banyagihugu boba bariko baritazura gukora igitero muri iryo shamba. Bura kwashikara bana mpito 5 bari bana nka 5 uko bashikiriye mu ryakibira ca Monge kuvuga rero ahantu kwene bashizeho nyene ariko kuno bari baturiye hamande yaho nakubye baronda n'umuntu aturiye barahabora mugani bazikora ibintu byateguwe ko ahantu baturiye haduganye bashaka kubona ariyo bari cyakoraza no bari basita beshi bagiye rwose abantu kuno bimeze ego baragenda bakora imirimo nyine ku murango mukagize mu ijoro bose bacagenda kuri mu myonga bose naramwara mu mihana bacagenda Shagenda mugabo urumva neza ko abasodo barindiriye kugira ngo ngira sinzi ivyo bivyo bihabahera nama bafate batoze iminu. Muri abo barwanyi bamaze indwi muri iryo shamba hari babiri bafashwe. Abo ngo bavuze ko baje baturuka mu gihugu ca Kongo. Abafashwe babiri bagegongera muri umuntu asira batanga cyo barafatwa. Niba kibavuga ngo kirabengukira hari ngano bari ngo bari muri Kongo. Bavuga ko kandi bari hari ngo beshi ngano bahora. Abantu bitwaje ibirwanisho kandi bataramenyekana bari bo kuva mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu baravugwa mu ntara ya Bubanza muri komine Gihanga na Musigati. Eka baranavugwa no muri zone Bugarama yo mu ntara ya Muramvya. Uruganda rwa RPA rwarondeye Floribert Biyereke avugira igisirikare cy'u Burundi ariko telefone yiwe yahamagara hakabura uwitaba.
Wartere kwizera imbonerakure zaraye zirakora ikarashishi zitera n'ugwamo mu ijoro ryo kuri uyu wa gatanu rishira uyu wa gatandatu ku mutumba na zone Buringa komine Gihanga intara ya Bubanza. Ivyo bikaba vyarateye ubwoba abanyagihugu baba kuri uyu mutumba. Ivyo vyabaye kandi mu gihe kuri uyu wa gatandatu ariho hahimbazwa umunsi wahariwe imbonerakure. Vicky Chris n'interetse. aho hari nk'igihe cy'isaha 8 z'ubuca ayimbonera kure zo ku mutumba na zone Buringa muri komine Gihanga zagira ikarashishi. Izo mbonera kure zagenda ziravyina zongera zivuza induru nk'uko abanyagihugu bo kuri uwo mutumba babivuga. Ivyo rero vyatumye abo banyagihugu bagira ubwoba bwinshi kuko bagira ngo baratewe. Abanyagihugu turi mu nzu turyamye twagiye twumva urwamo rw'ingongoro, induru, amafirimbi, ingoma. Bahereye kuri barabara ry'icenda ahasanzwe aho bubatse ibuye. Rero twebwe twibaza yuko ari igitero kibaye kuko haheze iminsi turi mu bihuha turibaza ati noneho turatewe, ariko rero dukurikiye twaciye dusanga ari akagwi k'imbonerakure kiyadukije kugira ngo gakome induru muri ico gisagara. Hanyuma kuko bagenda baravyina bavuga ngo isake barayiriye, ngo ariko rero ngo inkono uzoyikorako izo mushishima, bagenda batera ubwoba abantu. Abanyagihugu bahiburinga bavuga kandi ko ivyo imbonerakure zabikora zititayeho abakitswe n'amagara bari mu micungararo narijyaho zaca hari bitaro n'amavuriro. Maretwe byatubabaje cyane kubera ibintu nk'ivyo vyaduka bikaba biradutera amakenga, kandi umva nk'ivyo bigira ko hari amavuriro ari muri ico gisagara ca Buringa, hari abagwaye umva barimo amaserumo nko kwibarabara ry'umunani hari ivuriro n'ibifise ibitaro, kwibarabara rya mbere hari ivuriro hariyo n'ibitaro. Urumva ko ari ibintu biteye ubwoba cyane. Byo bavyiza babijejwe ko bahagarika bakabaha indero nziza bakamenya kwitwara mu bantu neza. Iyo karashishi rero yatunganijwe mu gihe kuri wa gatandatu ariho hahimbazwa umunsi mukuru wahariwe imbonerakure. Umunsi wahimbajwe mu ntara zose z'igihugu. RPA yifatikanije n'abamenyesha makuru Agnes Ndirubusa, Christine Kamikazi, Terence Mozenzi na Egide Harerimana b'ikinyamakuru Iwacu. Bafunzwe kuva ku igenekerezo rya 22 Gitugutu umwaka wa 2019. Nta kindi bazira atari kurangura umwuga wabo wo kumenyesha makuru. Mu gisata c'amagara y'abantu imyidogo ni myinshi ku banywanyi bishira hamwe mitiwere bivuriza ku ivuriro ritoya rya zone komine n'intara ya Kirundo. Abanywanyi ba mitiwere bamenyesha ko bamaze ukwezi kurenga badahabwa impapuro zo kwivuriza ko ivyo bita bondoswe mu rurimi rw'ikinyamazuru, bagasaba abarongoye iryo vuriro kwihutira gutora umuti w'iyongorane. Inkuru twateguriwe na Deji Rakoze. Abo banywanyi bishira hamwe mitiwere bivuriza ku ivuriro rya zone Kirundo bamenyesha ko bamaze igihe bafise ingorane kuko abaforoma n'abaganga banka kubakira bakababwira ko atamapuro zo kwivuriza ko zihari, izo bita bondoswa mu gifaransa. Bakababazwa nuko baca bategekwa kurihijana kwijana kugira bavugwe mu gihe ishiramwe mitiwere ridasiba kubakata amafaranga ku mishahara yabo. Ikindi bashikiriza nuko bamenye ko uwujejwe igisata c'ubutunzi amaze guhabwa akatari gake amafaranga yo kuja kuzana izo mpapuro zo kwivuriza ko mu ntara ya Ngozi, ariko akaba atabikora. Tugenda kwivuza kw'iryo vuriro batwirukana batubwira ngo nta mapo ahari tukarihijana kwijana. Ntituzi rero yuko uwo mugestionnaire agenda kuzana aya mabo ngo ho biti Ngozi, ntituzi ko atari kuja kuyatora. Uwo mutitirere nawe ntaca bidufashamwo, bagaca batubwira ngo tugende kwivuza ngo mu bitaro vyo mu Kirundo. Abaforoma baho baradutereranwa tukabura twitura. Mugwaneza Gilbert arongoye ivuriro rya zone Kirundo amenyesha ko ingorane iri mu ishiramwe mituwere kuko aryo ritanga impapuro nke zo kwivuriza ko bita bondoswa zigaca zihera n'ingoga, ariko akizeza abanywanyi yuko mu ndwiza bazoja mu ntara ya Ngozi kuzizana. Arakoze na Nadeje irakoze mu bijanye n'indero muri gwa rukurikirane rw'amakuru yerekeye ingorane zugarije igisata c'indero mu gihe hasigaye imisi mike kugira umwaka w'ishure utangure. Uyu munsi RPA igaruka ku bijanye n'ubukene bw'ibitabo, ibikoresho bikenye cane cane mu mashure y'imyuga nkuko tubibaza Innocent Valentin Singira nkabo.
kuva igihe abanyeshuri bo mu mashuri shingiro batanguye kuja mu mashure y'imyuga y'ishure shingiro haraheze imyaka 4. Ivyigwa n'ibitabo vyakoreshwa imbere yaho vyarahinduwe, ibitabo hakorwa bishasha, ariko mu mashure y'imyuga ni ivyigwa bike cane vyakorewe ibitabo. Urashobora gusanga nko kuvyigwa nka 15 byo mu mwaka runaka n'igisata runaka hakozwe nk'ibitabo vy'ivyigwa nka 2 canke 3 gusa, ariko intonde z'ivyigwa arizo programa zaratanzwe mu mashuri y'imyuga. Iryo bura ry'ibitabo mu mashuri y'imyuga rero ngo rica rituma abigisha bagira ingorane mu gutegura ivyigwa nk'uko babishikiriza bo nyene. Bamwe mu bigisha bakavuga ko mu gutegura ivyigwa baja ku buhinga ngurukana bumenyi aribwo internet, ariko aho naho ngo ivyo bakurayo hari igihe biba bitonze nabi canke bidasobanuye neza bigatuma batoroherwa. Abandi nabo ngo bakoresha urutonde rw'ivyigwa bahawe bagaca bagwisunga mu gutegura, ariko bakoresheje ibitabo bakuye aha na hariya batiye. Uko kuntu bategura rero ngo gutuma ivyo bategura bitaba bifise akanovera bifuza, bikanatuma n'abanyeshure badatahura bikwiye. Abigisha n'abayobozi b'amashuri y'imyuga basaba ubushikiranganje bw'indero ko bwobaha ibitabo vy'ivyigwa vyose vyo mu bisata vyose n'imyaka yose, byaba ivy'abigisha byaba n'ivy'abanyeshure. Tumushimire na Innocent Valentin Singirankabo. Mu bijanye n'impunzi, bamwe mu bigeme bahungiye mu ikambi y'Inakivale mu gihugu ca Uganda bavuga ko batwajwe inda n'abavyeyi bari babareze. Umwe muri abo bigeme yaraganiriye na mugenzi wacu Emile Nibasumba. Igihe ingiyane zaduka mu Burundi mu 2015, uwo mwigeme avuga ko abavyeyi ataco bapfana bari bamureze bahavuye bahungana Inakivale mu gihugu ca Uganda, ariko serugo ngo yahavuye amutera inda. Yaranteye ubwoba no kugira ngo tuvyarane uwo mwana. Twagiye kumuvyara tumaze umwaka, kandi kuva tugishika mu iki gihugu c'u Uganda yaguma nyene abimbwira, ariko je nkavyanka kuko naguma niyumvira ati wosanga ndasubiye kw'ishure. Urumva nta mwumvikano wabayemo. Igihe yari mu Burundi ngo yiga mu mwaka wa 11, ariko amashure ntiyayabandanije ashitse Inakivale kubera kubura uburyo. Muri kino gihe iyo mpunzi ivuga ko bitoroshe gutunga umwana neza mu buzima bugoye bwo mu ikambi y'impunzi y'Inakivale mu gihugu ca Uganda. Umukenyezi ni kirumara ni nkingi y'umuryango, umukenyezi ni waraburuko agatunganya igihugu agafasha mu bikorwa by'iterambere. Uno munsi wihenda usubiye urazi umusonga nararanye. Uri n'Imana kugwa gwo gwamvuna bwingaca nisinzira. Emwe naraje ngo mbone, ariko papa munyana we urazi ko ntarakira inyonko. Nari nazindutse ijoro gutegura utwunge murira wa mukozi wacu. Urazi ko ari mu bitaragwaye. Canja mu murima kubagara twaduharage. Canda nasoroma. Nihutira kurondera utwushika ufungura. Nari nasanzaye no kuri wa mugabo. Iryo banga naryo nari gushobora. Nari guhava ndakugwa mu ntoki. Umviriza wa mugore we. Je ndi umugabo wawe. Ndakubwiye ko mfise umusonga n'itegeko utegerezwa kucunkura ubwo nyene. Kwavyumvise? Ivyo vy'uburuhe kutamera neza ntuzoswe no kwimbyana n'ivyo nkeneye. Sinakuzanye kugira ndakore mu maso. Yes, aho. Gutegeka umukenyezi mwubakanye kurangura amabanga yabubatse ku nguvu bidaciye mu mwumvikano namwe mu mabi menshi akorerwa abakenyezi mu ngo. Ubwo n'ubutumwa bw'iradio RPA ijwi ry'Abanyagihugu mu mugambi rusangi n'ishirahamwe ASD inkingi ushigikiwe n'ishirahamwe ADA. Mukigabane kw'isoko cuno munsi musanzwe mutegurirwa n'urunani rw'amaradiyo RPA ijwi ry'Abanyagihugu, Inzamba, Agateka kawe hamwe n'imbonesha kure Renaissance. Tubabwira ingene itahuka rya zimwe mu mpunzi z'Imahama ikambi iri mu buseruko bw'igihugu c'u Rwanda ryatunganijwe kuri uyu wa kane. Kw'isoko mugishikirizwa na Thierry Bigirindavye. Kw'isoko ni kiganiro mushikirizwa ku minsi yose ya gatandatu mukagitegurirwa n'urunani rw'amaradiyo, Radio Inzamba, Agateka kawe, Radio RPA ijwi ry'Abanyagihugu na Radio Television Renaissance. Barundi bose bahagaze areta mbyeyi ikaze. Mu gihombe y'umutwe Barundi byaba mu mukano barayutahutse mu Burundi uvuye mu ikambi y'impunzi y'Imahamba mu gihugu c'u Rwanda. Kuva ingane zaduka mu Burundi mu mwaka wa 2015
n'abarundi ba mbere batahutse bavyishakiye habanje kuba amasezerano hagati y'ibihugu vy'u Burundi n'u Rwanda hamwe n'igisata ca ONU kijejwe impunzi HCR. Mu kigabane kw'isoko cuwa 29 Myandagaro umwaka wa 2020 turababwira ingene iryo tahuka ryagenze muri rusangi. Thierry Bigindavye ndiko ndakibashikiriza kazi. Abarundi bose bahaye ikaze na leta mbyeyi bahaye ikaze. Aha umushikiranganje w'intwaro yo hagati n'umutekano mu Burundi Gervendera ko buca yariko yakira abarundi bahungutse kuri we Gasenyi Nemba hagati y'u Rwanda n'u Burundi kuri uwa kane yaciye abatekerera akajambo. Bahungutse ariko mu gihe isi yose iriko iragwanya ikiza cya coronavirus n'u Burundi butasigaye inyuma. Nico gituma tubakiriye muzomara iminsi 3 urajumva neza singaha nisongore muri kumwe n'abahinga mu by'amagara y'abantu kugira ngo ikingire ico kiza muhereye mu kwipimisha. Aho nyene tuzoronka n'akaryo ko kuganira ibijanye n'igihugu cyacu cy'u Burundi. Nagira kandi ndabamenyeshe ko muza kuronka impamba igizwe n'imfungurwa n'ibindi bikoresho bizobafasha mu mezi 3 ya mbere. Nimuze mu byonone kugira bizobafashe gushika ku musaruro w'ibyo muzamatangiye kurima. Abaje bava mu ikambi y'impunzi ya Mahama bose hamwe na 493 ariko kuri bibe Gasenyi Nemba hari izindi mpunzi zishaka kuri 200 zahaje kugira nazo nyene zisabe gutahuka. Inyuma y'urugendo rw'amasaha arenga 8 akanyamuneza kari kuzuye bamwe mu bavuye Mahama. Jewe nahunze kunabona ikintu cya gatatu kizaba giteza imvururu ariko maze kubona yuko cyarangiye kandi hariho president mushasha niyo mpamvu nembere gutaha kandi mbana yuko ari amahoro mu gihugu cyacu. Abahunze bari mu ishuri nabone bari banezerewe cyane ko babandanije amashuri mu gihugu bahungiyemwo. Abari byiza iyo usuye mu gihugu cyawe. Nahunze ndi mu w'icenda ariko nyene mvuye mpeje senior 6. Igihugu camfashije kwiga u Rwanda. Turabashimira cyane ko baratwakiriye mu gihe tutari dufise uko twagenza badufasha batwigisha ubundi twabona uko tubashimira ariko nabivuga. Mu ikambi y'Amahama abarundi bahungutse bavamwo hamaze gusaba guhunguka abangana 1800 ariko hariho abarenga 50 bakiriyo. Unumwe muri bo hacewe ku giti canje gutaha so kugira umuntu azotahe leta nibanze yerekane neza ko ari imvye nko yigura biririmbo hama nibanze irekure abapfungwa ba politiki uzuye mu busho butandukanye za mpimba ubusho bw'igihugu cose hama natwe nitubona ico twahunze kitakihari tuzoheza umuntu ahunguke. Twahunze imbonera kure zica abantu gufungira abantu busa kubangaza kubakorera amabi yose abakenyezi bavuga ku nguvu n'abigeme ivyo byose gushikisaha mu Burundi biracagaragara. Ubwicanyi n'indanse ubwicanyi ndengera butungane n'ubunyi mu Burundi baracuzuye ariko ubuhunguka n'ubishaka ugatwihiwe azohunguka ko no guhunga ntitwahunze bimwe. Uwari yaserukiye ubushikiranganje bujejwe impunzi mu Rwanda avuga ko impunzi zishatse zitaha ariko nabumva batarashaka gutaha igihugu cy'u Rwanda kizobubahiriza nk'uko vyahora. Umurundi wifuza gutaha bahoze bataha kuva 2015 kugeza uyu munsi uretse covid niyo mpamvu twashoboye kugerageza kubacyura icyarimwe uburyo bashobora kubahiriza amabwiriza ya polisi. Hari abandi 300 bifuje kugenda kubera ko hakurya bemera umubare wa 500 utarenga ubwo abandi bashobora kuzaza muri iyi minsi bagataha. Abarundi bari mu Rwanda bifuza gutaha bashobora gutaha, abifuza kuguma mu Rwanda tuzakomeza kubakira. Umutekano w'abarundi bari mu Rwanda ndetse n'abandi banyarwanda bose umeze neza nta kibazo. Icega c'userukira ishirahamwe mpuzamakungu HCR Kigali Bamba Boubacar yari mu bahagarariye iryo tahukanwa ry'abarundi mu gihugu cabibarutse. Dans la sécurité, c'est parce que ça évite aux réfugiés qui veulent partir de prendre la route par eux-mêmes. Vous savez que les frontières sont fermées. Certains pourraient être tentés de marcher par la brousse pour rentrer. Donc, en organisant ce convoi, ça permet officiellement aux réfugiés
de pouvoir partir, d'avoir un document qui prouve ce que nous appelons le Voluntary Repatriation Form, qui a la photo du réfugié, des membres de sa famille, qui prouve qu'il a été réfugié et il a été rapatrié officiellement. C'est cacheté, vu et cacheté ici par l'immigration. Et pendant un moment, ça leur servira d'identification le temps qu'ils acquièrent la carte d'identité de l'autre côté. Et donc pour moi, ce rapatriement est la preuve que le malentendu ou les impressions qui étaient dans le passé ont été surmontées. Mu Barundi batashe bava imahama abashika 56 kwijana n'abana abakuze bakaba ari 44 kwijana nino ngaha duciye dusozerera kino kigabane kw'isoko cuno munsi mwari kumwe na Thierry Bigirindavyi naho ubutaha. Cari kiganiro kw'isoko. Mugenzi wacu Thierry Bigirindavyi tumukengurukire kugabane kw'isoko hejeje kudushikiriza hari naco mbere duciye dusozerera ko ano makuru y'ikiganiro ho muri Burundi twari twabateguriye kuri no munsi wa gatandatu w'igenekezo rya 29 Myandagaro umwaka wa 2020. Shimira mwebwe mwafashe akanya ko kuyakwikira bagenzanje b'uruganda rwa RPA bamfashije kuyatororokanya nabo nyene bakenuye ntibagiye kandi Fabrice ndi mu rukundo hamwe na MSTV NIYUNGEKO batumye mushobora kutwumva mukongera mukadukurikira ikibiriraho. Emmanuel NIYUNGEKO mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye ndabipfuriza kugira ibihe byiza aho hose muherereye. Ho muri Burundi ni ikiganiro gihuza abarundi bahunze igihugu c'amavukiro n'abasigaye hagati mu gihugu biciye mu kubashikiriza amakuru atosoye.